Ikaze cyane kuri Manake Burundi TV twongera tubasaba imbabazi muramenyereye ngo ndabibabwira murazi ni Illuminani yo kindi aho abazanza mura akababwira imwe n'ibindi biri muri Manake Burundi ariko mwumvise ko nakanzwe n'ibirere urugendo rwa nkozeko mu bihinga bw'imihogo murumva ko bitagenda neza kagira ati mumbabarire ndacari wa wundi nyene ejo aho bukera ibintu biraja ku murongo so turi mu rugendo umwe wa directeur general wa Manake Burundi arimwo ariko agendera abanyamwuga bagiye batandukanye mu ntumbero y'uko umunyamuganyi mvabwenge atungwa n'ingabire yiwe muri Manake Burundi bakira abanyamyuga mvabwenge bagiye batandukanye abagendana ubumuga nabo ntibasizwe inyuma abo nabo muri Manake Burundi barimwo ni mu ntara neza na neza ya Cankuzo aho mu koraniro kaminuza DG ahejeje gukoresha hari harimwo numwe asanzwe agendana ubumuga turabahaye ikaze mwubahwa kugira ngo mushobore kwidondora mutubwire n'umwuga mvabwenge musanzwe murangura ikaze cyane. Murakoze cyane akazina kanje nitwa Shimirimana Jean Marie Vianney nkaba umwuga wanje nkora ni imyuga ngenda narishimiye kenshi ndakunda kuba ndimo ndashona ibirato canke se nkaba ndi kumwuga ujanye no gukora ibintu byo kuri atelier byo muri menuisier. Murakoze cyane. Uti rero wewe Jean Marie Vianney urafise umwuga urashona ibirato mbehanya ni cordonnerie uti no muri atelier ya menuisier naho nyene bijanye n'ivyimbaho navyo nyene murabitunganya mbega wo bukora ku giti cyawe wewe nyene ubwawe cyangwa ukorana n'abandi? Oya nkorana n'abandi bariko barasa n'abariko barankurikana banyigisha. Ego mbega mu bijanye na Sopake na Manake hari cyo woba ubizi ko ubona ku bwanyu nk'abantu bagendana ubumuga Manake hari cyo mubona nk'akamaro yo bibazaniye ku bwanyu? Akamaro ni keshi cyane rwose kubera ko hariho nk'ibintu umuntu usanga arimwo ari ugasanga bimwe mu byabazi ugasanga ntaronka inyungu cyangwa se iterambere. Bivuze yuko ku bwanyu mubona ko Manake baziriye nk'inyishu mbega kuri mwebwe nk'abagendana ubumuga n'akaye kamo mwotera nka Manake Burundi cyangwa abandi bubahwa kugira ngo namwe mushishikare gushikirwa? Icyo mbona nuko tubyitabira turi benshi cyangwa se n'ahantu umuntu yaba aherereye umuntu akaza aragenda abyiganira umwe ku wundi. Murakoze cyane. Amasante. Usanga ibi bintu bijyanye n'ibintu by'ingufu keshi usanga bitugora cyane rwose bivanye n'ubunyenguvu bwacu nuko mwo kwigora mukadusabira nk'uko mwaje muva mu ntara zitandukanye mukadusabira nk'ibintu bijyanye n'ibintu by'amamashini akoreshwa nka kora cyangwa se nk'amamashini yo basatura cyangwa se yo guposa sinzi mukagerageza kubera ko kenshi usanga ariko biratugora nk'umuntu wabwiye ati genda usatura ibi n'ibi bisaba ingufu kenshi usanga bitamworoheye sinzi yuko cyo mwogerageza mukadufasha. Ego nuwe butumwa mushobora gushikiriza abandi bagendana ubumuga badashobora gukora kugira ico bihereje baraho bakavuga ngo dufise ubumuga ntacyo twokora mbega nakaye kamo cyangwa n'ubuhe butumwa mushobora kubashikiriza nka wewe wumvise imigabo n'imigambi ya Manake Burundi ukaba wahagurutse uri kurakora? Nuko ko twamaze kubyumva umuntu ahaherereye hose umuntu azogenda mwiganira ibyiza irishira hamwe ryatuzaniye Spark n'imigambi n'imigabo bigiye kuba byotunganya muri intara yacu ya Cankuzo. Bose baba bagenzi biwanje baba bagendana ubumuga ahantu hose baba baherereye haba inyuma y'igihugu haba hafi habegereye. Murakoze ngo bo bashobora gukora ibyo bikorwa by'iterambere. Murakoze. Gendana ubumuga aho yavuze ati nanjye sinosigara inyuma ndumva ntosigara inyuma mu bikorwa by'iterambere ndifuza gufatanya na Manake Burundi ndifuza gufatanya na Sopake Cankuzo
kandi ndahamagarira abandi banyamyuga mvabwenge bashobora kuba bagendana ubumuga nabo baze mu bikorwa by'iterambere. Ni muri ya ntumbero ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi avuga ati umuntu wose uronka icyo ufungura umufuko nawe uronka ifaranga, nuguma wicaye urahuri Manake Burundi rikirakora Sopake ziriko zirahaguruka zikora mu ntumbero y'uko umunyamuga mvabwenge atungwa n'ingabire yiwe. Turashimiye cyane tubibutsa kuja ku mbuga ngurukana bumenyi arizo Facebook, YouTube mu ntumbero y'uko ibikorwa by'abahinga mvabwenge vyamamara bishikira abana bariya kugira ngo bimenyekane. Tubibutse yuko turiko dufashwa n'umwubahwa cyane umutekinisiye abikora neza ariwe Emmanuel Ndayishimiye, aho ariko arabikora yitanga atiziganya. Murakoze, turabashimiye. Ciao ciao. Yeah.